nari nababwiye yuko muri kino kiganiro mu gice kigira kabiri tuza kwakira umuririmbyi, none turi kumwe n'umuririmbyi hano yitwa Yabes NAMAHIRWE, akaba aserukiye umugwi munini w'abandi baririmbyi tuza kumenya muri kino kiganiro. Reka ndamuramutse ndamuha n'ikaze. Murakoze cyane. Yego asante sana. Ndabashimiye amazina nayo nyine sanze naserukiye umugwi wa Be Great in Jesus BGJ mu mfunyafunya. Yego. Imbere yuko tuja ku mugwi reka tubanze tugaruke kuri wewe. Yabes, izina ryawe ni izina ritangaje riva muri Bible. Okay, warabaje abavyeyi igituma bakwise gutyo? Yego narababatije ahubwo sinigwe ndababaza ahubwo nibo babimbwiye, bambwiye yuko Yabes ari izina riri muri Bible, ni izina risanzwe riri muri Bible mu gitabo mengo ca kabiri c'ingoma. Rero ndibaza yuko baransiguriye yuko ari umwana yabonetse bigoranye, mugabo nubwa ibihe vyiwe vyahereje neza kuko yasavye Imana ngo imuhindurire imwagurire ishamvu. Yego cyo gituma bace banyita Yabes. Wo dushinga intaye gato nibiki vyari vyagoranye muri famille yawe ku buryo bacavuga ati umwana reka tumwite gutya? Nta ngorane nimwe kubibabwira. Muri famille hari habaye ikibazo cyo mu buryo bwo kuronka uruvyaro, vyari bigoye. Cyo gihe hari abana bari imbere yanje batashoboye kubaho. Je nanje rumva maze kuboneka rero cabaye igitangaza, kandi babona ndabayeho, babona ibintu bimeze neza, bacavuga ati umwana reka tumwite Yabes bivanye n'ibibazo canke n'ibigeragezo twahoramo, reka tumwite Yabes. Yego ni nk'intahe ikomeye umuryango wa Laurence. Yego ntahe ikomeye cyane. Ni usanzwe urongoye umugwi BGJ? Yes, nije nsanzwe ndawurongoye. Si vya kera ahubwo bantoye vuba kuva kera twari dusanzwe turi umugwi mugabo tutafise umushefu, wari umugwi nyene w'abahungu uko nyene tuvuga ubutumwa bwiza mu buryo bwo guhimbaza no gutazira Imana, ariko nyene twari bwatora umushefu. Mu misi heze niho biyumvira cavuga ati reka tukugira umushefu w'umugwi duserukire mu buryo. Yego ntangorane ni. Félicitations rero. Mugwi tubwira ugizwe n'abantu bangahe, amazina yawe ni bande, hanyuma umugwi wanyu ukorera hehe? Hama umugwi wacu ugizwe n'abantu wari ugizwe n'abantu benshi kera, gusa hari habo bitashobokeye ko dushobora kubandanya turi kumwe. Muri no mwanya navuga ko hari abo turiko turakorana ngaha mu gisagara ca Bujumbura bashika kuri 4. Hariho uwo bita Nikuri Dike, hakabaho na Iranyibuka Pacifique na Iteteka Beni Floris hamwe na jewe nyene turi 4. Hariho n'undi mukobwa yitwa Nishimwe Vanessa, abo niwe tunovuga turi kumwe ngaha Bujumbura kwanza turi 5. Hariho n'abandi babiri rero tutari kumwe mugabo bari hafi y'umugwi, bari mu bo twatanguranye n'umugwi. Hariho umuhungu yitwa Constante ari muri Zambia, hamwe n'undi muhungu ari Ngozi yitwa Diacre, ari nawe yatanguje no mugwi yitwa Diacre ari Ngozi. Umugwi watanguriye Ngozi? Yego umugwi twatanguye turi Ngozi. Mwese muvi Ngozi? Yego oya twese ntuvi Ngozi, harimwo ab'Ingozi n'abanyagitega. Ngozi na Gitega benshi tuvi Ngozi mugabo. Tubwire umugwi watanguye ryari, hanyuma ibikorwa mumaze gukora nibi? Umugwi watanguye en 2016, tumaze gukora ibikorwa 2, tumaze gusohora indirimbo 2. Indirimbo ya mbere yitwa Arengeye vyose, iya kabiri iheruka gusohoka yitwa NDARINZWE. Ndashaka turirimbira akantu gatonya kuri NDARINZWE. Nta ngorane nimwe. Ndashaka kuririmba. Wavuze yuko utazigera untererana, intambwe zanje uzihoza kw'amaso. Wavuze yuko utazigera untererana, intambwe zanje uzihoza kw'amaso. Nukuri ntusiga ndabizi ntusiga jengene. Nukuri ntusiga ndabizi ntusiga jengene.
amen. Ngo ndabizi ntusiga jenyene nukuri ndarinzwe. Turarinze cyane nawe urarinze. Okay, tubwire histoire canke iyi ndirimbo nihe nkuru yoba inyuma yayo? Iyi ndirimbo muri make sinovuga ko ari nk'indirimbo mu buryo busanzwe, ariko novuga ko ari nk'igishinga ntahe, ni nk'intahe, ni nk'igishinga ntahe c'ubuzima rukristo bw'umuntu wari we wese. Sinavuze ngo ubuzima rukristo bwagwanje canke bwagwahoya, mu buzima rukristo bw'umuntu wari we wese, kuko muri nosi iyo witegereje ibihe umuntu ashobora kubamwo, turiko turatambuka byonyene, gutambuka n'ikintu cyo gushima, guhema n'ikintu cyo gushima, bakumva n'ikintu cyo gushima. Rero novuga ko intahe iva ku burinzi bwa Kristo, novuga yatumye twita iyo ndirimbo ndarinzwe. Niyo novuga yuko umuntu apari ibindi byose yokora ararinzwe, ko iyo turyamye nitumenya ngo turi hehe. Hari Imana igutiza agatiro ugasinzira, mugabo gusinzira ntumenya ibindi biza kuba inyuma yo gusinzira. Iyo uvyutse mu gitondo ugiye ku kazi ntumenya ibiri imbere, ntumenya ati ndaza guhura nisanganya cyane ndaza kugira iki. Mugabo Kristo Yesu ari igihe usanga rimwe na rimwe yaturinze akatuzigama, bivuye mu bugombe bwiwe, bivuye navuga mu rukundo rwiwe, ugasanga Kristo Yesu yatuzigamye yaturinze. Rero indirimbo ndarinzwe navuga ko ari nk'intahe y'umukristo mu rugendo. Nico gituma n'igitero ca mbere kivuga ngo jewe ndi mu nzira ngenda fata urugendo rurerure, bisigura ko ari nk'indirimbo y'igishinga ntahe cerekana urugendo rw'umukristo. Hanyuma umugwi mbega mukorana gute? Murandika mwese canke hari abandika abandi bakaba bafise ibindi bikorwa bajejwe mu mugwi? Murakoze cyane, mumbajije ikibazo ciza. Jewe ku giti cyanje navuga ngo muri ministere yacu hariho twese urumva turashoboye kuririmba no kwandika ntaco bitwaye, mugabo hariho abusanga bari fo mu buryo bwo kwandika, n'abandi usanga bari fo mu buryo bwo gutora melody, n'abandi usanga bari fo mu buryo bwo gutora novuga nka style dutegereza gukoreramwo. Yego, sinovuga ko ari twese dushobora kuba twandika, mugo turafashanya muri ubwo buryo nyene. Ugasanga umwe yaratoye melody undi agatora amajambo. Yego. Hanyuma mbega video yanyu canke kazoza mukabona gute nk'umugwi? Mbajije ikibazo ciza. Kazoza tukabona ari keza cyane, tubona kazoza ari keza cyane, gikuru no kuguma muri Kristo Yesu, tukaguma dukora ivyo dutegeka gukora nyene Kristo, kugira ngo tugume mu rutonde rwiwe. Ibindi turabona ko Imana idutije ubuzima n'umwanya, tuzotegeza gushika ahantu heza cyane. Yego, byose gusa biva mu mugambi w'Imana. Imana yateguye n'icyo kizoba, gusa ndizeye ko imbere ari heza. Ndagushimire ko wabaciye muri kino kiganiro. Asante sana, murakoze cyane. Ndabashimiye gose cyane gose. Urakoze, reka dumushimire cyane Yabes, hanyuma tumusezere dusigamo indirimbo ndarinzwe, ndaza kugaruka ndangiza ikiganiro.